Ndagusuhuje mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira kuri uwu munsi wa kabiri w'igenekerezo ry'umunani z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Nusangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV igutohoreza amakuru, ikagutohoreza inkuru kumwe n'ibiganiro hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi mu bisagara bitandukanye ntunyemerere nguhe kaze nanaguha mwiriwe neza. Ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Kenya, igihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Buganda mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ntunyemerere nkuhe kaze. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza bigushikire umwanya ku mwanya kandi kamwe ku kandi. Abigisha barenga ibihumbi bitanu ntibahembwe muri Mukakaro. Abigisha batari munsi y'ibihumbi bitanu n'icumi n'umunani ntibaronyejwe agahembo kabo k'ukwezi kwa Mukakaro. Abo bigisha bakaba bavuga ko batabwiwe imvo zatumye ako gahembo kabo gahagarikwa. Ayo makuru aremezwa n'abayobozi b'indero mu ntara, bakaba bavuga ko abo bigisha bataronyejwe agahembo kabo k'ukwezi kw'indwi, ariko ko bazorenganurwa inyuma yo kubatondeka. Narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nkugeze ko iyi nkuru ivuga ko Perezida Ndayishimiye ariko ahanura abakiri bato kwirinda gutembagaza ubutegetsi. Ku bwa Perezida Ndayishimiye, ingendo yo gutembagaza ubutegetsi yagarutse muri Afurika, ariko iriko ikorwa n'abakiri bato. Yibutsa ko abashaka ubutegetsi boza bararindira amatora bakitoza. Ahanura kandi amareta gukomeza ibiganiro ku bibazo biteje ingorane mu bihugu. Ariko naho Perezida Ndayishimiye yibaza ko urwaruka ari rwo rutembagaza ubutegetsi, General Abdurahmane Chiani aherutse kubutembagaza muri Nigeri harusha imyaka General Ndayishimiye. General Bunyoni apfunzwe yagirizwa ko nawe yariko arategura kubutembagaza mu Burundi hafise imyaka 52. Ico nemeranya na Perezida Ndayishimiye nuko kwirinda gutembagaza ubutegetsi vyoca mu kwemera kuganira ibibazo biri mu gihugu. Ariko iyo mpanuro naho ayivuga wenyene ntayerekwa. Indiri z'abarundi baheze hanze, abanyapolitike, abahanira agateka ka zina muntu, abamenyesha amakuru yabaciriye imanza zo guhera mu munyororo batanaburanye, ivyabo leta yiwe yarabinyaze ku nguvu. Amaradiyo n'amashirahamwe ahanira agateka ka zina muntu aheze hanze. Intwaro yiwe imaze kunyuruza indiri z'abarundi kandi niyo tubimweretse ntiyemera amatohoza. Indiri z'abarundi barapfungiwe ubusa, abandi baraheza iminyororo bakaguma bapfunzwe. Urwego rw'ubutungane rwarapfuye. Ihiganwa rya politike avuga rirugaye. Uravye nk'ivyo seneri iriko irakorerwa ni akamaramaza. Imyidogo mu gihugu ni myinshi ifatiye ku murengera w'amakori uri gutuma ibiciro biduga. Umuryango w'umukuru w'igihugu uridogerwa ko usesagura amakori y'abarundi mu myambaro izimvye cane y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Akaba asigaye yiyambarira inyaburaya z'imiliyoni 20 ku munsi. N'ingendo za buri mwanya aho umupfasoni w'umukuru w'igihugu hasigaye ajana hanze umuryango wiwe wose mu makori y'abanyagihugu. Ibintu bigumye gutya, Perezida Ndayishimiye ntazatangare hadutse ababona ko ata kindi gisigaye hatari ukumukura. Kandi ubutegetsi hose butembagazwa n'abizigirwa b'umukuru w'igihugu. Burya n'abandi nka Mwambutsa Bangirincenge, Charles Ndayizeye, Michel Micombero, Jean Baptiste Bagaza n'abandi bakuwe n'ababegereye. Kenshi abatwara bacunga abo bita abanzi, kumbe abateye ubwoba hari barya nyene bicaranye. Impanuro noha Perezida Ndayishimiye nuko yokumvira izo mpanuro nyene ahejeje gutanga. Iyo nkuru ngaba nyisomye neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru nuko mu Burundi abigisha barenga ibihumbi bitanu batahembwe muri Mukakaro. Abigisha batari munsi y'ibihumbi bitanu n'icumi n'umunani ntibaronyejwe agahembo kabo k'ukwezi kwa Mukakaro. Abo bigisha bakaba bavuga ko batabwiwe imvo zatumye ako gahembo kabo gahagarikwa. Ayo makuru aremezwa n'abayobozi b'indero mu ntara, bakaba bavuga ko abo bigisha bataronyejwe agahembo kabo k'ukwezi kw'indwi, ariko ko bazorenganurwa inyuma yo kubatondeka.
Ku bw'amasoko yacu, ukwandika abo bigisha bizokorwa n'abarongoye amashure. Umuyobozi wese azotegerezwa kwandika amazina yose y'umwigisha, nimero ziwe zimuranga mu kazi, ikibanza arimwo, urupapuro rwerekana akazi yakoze hamwe n'urupapuro rwerekana amanota yaronse mw'isuzumwa mu mwaka w'ishure uheze. Abarongoye amashure mu gihugu cose bafise gushika ku wa 10 Myandagaro kugira ngo bajane intonde ntabanduka z'abigisha batahembwe, gutyo higwe ayo madosiye yabo. Uko akaba ari kumwe muri abo bigisha yatumenyesheje. Abo bigisha bakaba bavuga ko batazi imvo zatumye ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi buhagarika imishahara yabo. Nta nsiguro n'imwe yatanzwe. Naratangaye nsanze umushahara wanje w'ukwezi kwa Mukakaro utashizwe ku bubiko bwanje igihe naja gusuzuma muri banki. Dusaba ubushikiranganji bubijejwe kuturenganura. Uko akaba ariko bamwe mu bigisha bashimangiye mu gihe babazwa na SOS Media Burundi uko vyagenze. Bakongera ko bati ntitugishoboye kuriha amazu tubamwo no gutunga imiryango yacu. Izo ngorane z'imishahara zikaba zadutse mu gihe leta yaheruka gutangaza ko abakozi bayo bari bagiye gutangura kuronka umushahara mushasha hatunganijwe ubusumbasumbane bw'imishahara muri politike yo gukuraho ubwo busumbasumbane. Iyo politike isa n'iyiriko irananira abategetsi b'u Burundi kuyishira mu ngiro nubwo amasendika yavyemerewe kenshi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ntitwamutoye kugira agire ico ashikirije ku bibazo vyacu. Nayo kandi nunyemerere ngaruke kuri iki ngiki kuko usanga benshi batagitahura. Uwo mwana adakwije imyaka 18 yakoze icaha ahanwa gute? Muri iyi minsi hari amakuru hariko arahanahanwa ku mbuga hwaniro avuga ko umwana w'umwigeme afise imyaka 6 yafashwe ku nguvu n'uwundi mwana w'umuhungu w'imyaka 14. Abavyeyi b'umwigeme bagiye kubibona igenekerezo rya mbere Myandagaro 2023 babonye umwana biriko biramugora gutambuka, baca basanga yafashwe ku nguvu n'umwana w'umubanyi. Niko tubisoma ku rubuga Best of Burundi. Iyo nkuru ibandanya ivuga ko uwo muhungu hatabaye agihanwa nk'abandi bakoze mwene ico caha kubera ko hafise imyaka 14 gusa. Twaciye twegera rero umushingwamanza Emery Bayizere kugira aduhe umuco ku vyerekeye amategeko agenga abana mu gihe bakoze icaha. Emery Bayizere akaba yaragize ati hamwe hokorwa amatohoza yimbitse bikagaragara ko uwo mwana afise imyaka 14. Muri uwo mwanya harakingirwa n'ingingo ya 28 y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Iyo ngingo ikaba ivuga ko umwana atarakwiza imyaka 15 atacaha yagirizwa. Akaba abandanya agira ati ariko amatohoza yerekanye ko ico caha yagikoze nubwo atopfungwa harashobora gucibwa indishi y'akababaro. Mu gihe naho umwana yagaragaje inyifato yo guhungabanya umutekano, Emery Bayizere avuga ko aca aheza akajanwa mu bigo bifasha ico bita mu gifaransa reinsertion sociale kubera ko mu Burundi ata busho bw'abana buhari. Nayo kandi ati ibiturire murya Imana irabizi. Ayo akaba ari amwe mu majambo yakoreshejwe n'umupolisi w'umurundi mu gihe yariko yigisha ijambo abari bamukikuje mu kigo c'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara PCR. Mu Burundi dusanzwe tumenyereye guhura n'abantu bigisha ijambo ry'Imana ku nzira canke mu mabarabara agwiriyemwo abantu benshi. Ariko bibaye imboneka rimwe kubona umupolisi yambaye impuzu z'akazi n'idarapo ry'u Burundi ariko yigisha ijambo ry'Imana muri ubwo buryo. Ariko igitangaje muri vyose nuko nk'uko tubibona muri iyo reresi nyene, uyu mupolisi yigisha adoma k'urutoke bamwe mu bo basangiye akazi ko barya ibiturire. Iyo sanamu ntiyasize abantu ko bamwe babonye uyo mupolisi nk'intwari ariko hari n'abandi batavyumva co kimwe. Umwanditsi wa Yaga yaganiriye n'umwe mu bajejwe umutekano yamubwiye ko uyu mugenzi we ashobora guhanwa kuko yariko agira ivyo mu masaha y'akazi. Nayo ubundi ngo kuvuga ijambo ry'Imana si amakosa. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa rero ni ukubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Arabanditse ijambo s'abone n'abukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe n'abukoresha YouTube y'icongereza.
urafyondako uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko tubandanya gushikiriza.